Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twarabonye ibintu vyinshi Yesu yavugiye ku musozi wa Elayono, agabisha abantu ashimikiye ku ijambo ngo mwame mugavye. Ubu munsi tugomba twongere kuganira turabe ico yavuze akiraho nyene kuri uwo musozi wa Elayono kuvyo gucira abantu urubanza. Gucira amahanga urubanza niko turiko turabisoma. Hano Yesu yongera kutugabisha ngo twitegurire ukuza kwiwe. Mu gihe c'amarushwa azoba, ishengero ritakiri mw'isi, abantu bose bazoronka akaryo ko kumva ijambo ry'Imana. Ubutumwa bw'ubwami buzovugwa mu mahanga yose, ariko benshi bazobushiburira kure, birukane ubutumwa bwiza, n'ababuvuga bose bazobahama, bazoshiburira kure Kristo mu kwanka bene data bose. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 25 ku murongo wa 31 haravuga ngo, ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, nihazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Ijambo ry'Imana rivuga yuko umwami Yesu azoganza iyi si, maze amahanga akazocirirwa urubanza. Umurongo wa 33 uravuga ngo, intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo azoziherereza ibubamfu. Mu bisanzwe Imana yita abantu intama, ikavuga intama zazimiye n'intama zakijijwe. Birashoboka yuko havuzwe impene haba havugwa imigwi y'abantu kanaka bafise ikibabuza. Turabe ico Yesu avuga kuva ku murongo wa 34 kugeza ku wa 45, ni muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 25. Ngo maze umwami abwira abari buryo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muraga ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa iconywa, nari ingenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba ukomeze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, canke ufise inyota tuguha icunywa? Twakubonye ryari uri ingenzi tuguha indaro, canke ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari urwaye canke uri mwibohero tuza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati, ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. B'Abayuda 144 batoranirijwe kurokoka mu gihe c'amarushwa menshi, bazobandanya ubutumwa bavuga ivyo kwakira Kristo nk'umukiza yoza ivyaha, n'ukwitegurira ukugaruka k'uwo Kristo. Amahanga amwe azokwanka ivya Kristo runuka. Antikristo azokwica abavuga ubwo butumwa, kandi uwuzobaha n'igikombe c'amazi womengo ni ikintu gitoyi. Ariko mu gihe c'ayo marushwa, ishengero ryaragiye gutanga igikombe c'amazi kizoba ari ikintu gihambaye.
mbere kwemera Kristo kizoba ari ikintu gihambaye. Kwemera Kristo, abantu bazokwemera gupfa ku bwa Kristo. Niho Kristo azovuga ati, ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Kwemera guha n'igikombe c'amazi abo bazoba bavugira Kristo kuzoba ari ukugaragaza yuko wizeye ubwo butumwa bw'ubwami, kandi ko wemeye ko ukumwakira bizana agakiza. Ariko abazomwanka bazoba biyemeje kwitega urubanza gusa, kandi ruzoba ari urubanza ruteye ubwoba. Ku murongo wa 45 no wa 46 haravuga ngo, maze azobishura ati, ndababwira ukuri ko mutabigiriye umwe muri aba bari hanyuma y'abandi, nanje ntimwabingiriye. Abo bazoja mu gihano kidashira, ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira. Haleluya! Hariho amahanga azokwinjira mu bwami bw'imyaka 1000, ariko hariho n'abantu bwabo bazokwanka Kristo urunuka. Ariko tumenye yuko igihe c'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, imanza zizocibwa zizoba ari izo kwerekana amahanga azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Amajambo Yesu yavugiye kuri uwo musozi wa Elayono yari amajambo akomeye cyane. Mbere abari bafise ububasha ntibasubiriye kumwihanganira. Haciye haba inama yihuta y'ukurondera ingene bomushikira ngo bamwice. Mu gihimba gikurikira c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, nukuvuga igihimba ca 26, turabona vyinshi vyabaye ico gihe ko vyari ibintu bitoroshe. Muri ico gihimba ca 26 nico gihimba kirekire kurusha ibindi vyose vyo mu gitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Muri iki gihimba ugeze ku murongo wa 30 urumva ko umengo ni intambuko ya mbere iheze, ugasubira kubona iya kabiri ugeze ku murongo wa 57. Ibivugwa byose muri kino gihimba urumva ko bitera bija ku kubambwa kwa Kristo. Ubiraba womengo Yesu yaguye mu mutego aho atarakironka ingene yikura mu ngorane, ariko akubise agatima mpembero ku vyo yakoze n'ivyo yavuzwe ko vyose yarabizi. Ahubwo uko kubambwa kwiwe, uko kwegereza, niko ucubona ubwami bwiwe. Ibyo tubona mu gihimba ca 26 n'ica 27 bikwiye kutwibutsa ingene igihe yavuganira n'abigishwa biwe i Kayisariya mu bwa Filipo, yemeye yuko azoja ku musaraba agapfa hanyuma akazuka. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 16 umurongo wa 21 haravuga ngo, kuva ubwo Yesu atangura guserurira abigishwa biwe ko agiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi n'abashingantahe n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira gatatu. Muri iki gihimba rero ibyo tubona Yesu ariko arajamwo ni biri mu nteguro y'Imana. Si umuntu yaguye mu ngorane kuko yabuze uko agira. Dukwiye gutahura yuko iyo mibabaro zari intambuko mu nteguro y'Imana zijanye no gucungurwa kwacu. Turabe rero ingene batanguye gutegura ibyo kwica Yesu Kristo. Ku murongo wa mbere muri iki gihimba ca 26 haravuga ngo, Yesu arangije ayo majambo yose abwira abigishwa biwe. Ayo majambo ni bimwe yavugira ku musozi Elayono byose. Yarishuye ibibazo vyerekeye iherezo, ibibazo vyerekeye ibihe vy'iherezo. Ubu naho turabona yuko hari ikindi kintu ababikiye ku murongo wa 2. Ati murazi yuko iminsi 2 niyashira hazoba Pasika, kandi umwana w'umuntu azotangwa abambwe. Dusomye kugeza ku murongo wa 5 turabona ikintu gikomeye. Turabe rero kuva ku murongo wa 3 tugeze kuri uwo murongo wa 5. Ngo maze abaherezi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bakoranira mu rugo rw'umuherezi mukuru yitwa Kayafa, baja inama yo kudendereza Yesu ngo bamufate bamwice.
ariko bati ntitumufate mu minsi mikuru hoye kuvyuka umugumuko mu bantu. Ku murongo wa kabiri Yesu abwira abigishwa biwe ati ngiye gupfa. Tugerageje kwibuka dusanga aha habaye ubwa gatatu Yesu abivuga. Mbere ubu avuga ati nzopfa mu misi ya Pasika. Ariko abaherezi bakuru bobo bari bafise izindi nteguro. Ku murongo wa gatanu twabonye bavuga bati ntitumufate mu misi mikuru hoye kuba imigumuko mu bantu. Abamwica bavuga bati ntituzomuhamba mu misi ya Pasika. Nawe ati nzopfa mu misi ya Pasika. Mbega none yapfuye ryari? Yesu yapfuye mu misi ya Pasika. Aha rero turabona ko ibiba byose ari Yesu abigenzura, byose biri mu nteguro y'Imana, kandi iyo nteguro Imana yonyene niyo iyizi. Yesu abamwica sibo bari bayizi, niwe yarazi integuro y'Imana. Abansi biwe bagomba kwicishiriza habo, ariko ntivyashoboka. Uko kubamba kwiwe kwegereza niko ubwami bwiwe burushiriza kumubonekako. Turabe naho ingene Yesu yasukitswe ko amavuta na Mariya w'i Betaniya. Umurongo wa 6 n'uw'indwi haravuga ngo Yesu ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe. Umugore aza kuri we afise icupa ry'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane, ayamusuka ku mutwe ariko ararya. Aho hantu i Betaniya habaye ahantu h'urukundo, naho i Yerusalemu habaye ahantu h'urwanko. Amasaha yiwe ya nyuma ashira ugupfa kwiwe yayamaze i Betaniya. Ivyo vyabereye mu nzu y'umunyamibembe yitwa Simoni. Uwo Simoni yari yarigeze kuba umunyamibembe. Ubu naho tumubona yarakize, ashobora kwicarana na Yesu n'abandi bariko barasangirira mu nzu yiwe. Uwo mugore yakoze ikintu gihambaye. Abansi ba Yesu ntibamenye Yesu mu rukundo rwiwe. Umwe yakora ibitangaza. Mwene data mukundwa, twiyubare ntituganzwe n'impwemu mbi za Antikristo, impwemu yo kugwanya Kristo n'ibikorwa vyiwe. Tugeze mu bihe bibi, aho mu bihugu bimwe bimwe usanga mu mashure hari amategeko abuza abasenga n'abasoma Bibiliya, ariko hakemegwa ibikorwa vyanduye vy'imburakamaro, ibyo kurogota gusa. Umaze kwakira Kristo Yesu ukozwa n'amaraso yiwe, niho ushobora kwicarana nawe mugasangira byose. Ico nico cabaye uwo munsi. Mbere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, biranditswe yuko uwo mugore amaze gusuka amavuta kuri Yesu, haciye hahaguruka Yuda Isikaryota, abariwe agumura abantu ngo biyamirize uwo mugore ibyo akoze. Uwo ni Mariya w'i Betaniya. Naho abandi bigishwa ba Yesu Kristo baciye bashigikira uwo mugore, kandi na Yesu nawe yaramushigikiye. Umurongo w'8 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 26 avuga ati, ariko abigishwa babibonye baritonganya bati, mbega ubu buhombe n'ubwiki? No muri iki gihe twama turiko turavuga yuko atagusesagura, kandi kwaboro bakwiye kugarukirwa bagafashwa. Ariko ntihagire ico dukora ngo tube akarorero muri ico gikorwa. Mbega natwe twoba tugwanira agateka k'abandi mu majambo honyene bikaba ari uburyarya gusa, canke natwe turafasha muri ico gikorwa? Turabe umurongo w'9. Bavuga bati, aya yari gushobora kugurwa vyinshi bigahabwa aboro. Ivyo vyari ivy'ukuri, kuko ngo igiciro c'ayo mavuta cari kiringaniye n'agahembo k'umukozi muto muto umwaka wose. Nukuri vyari gufasha aboro batari bake. Ariko rero reka turabe ico Yesu yabivuzeko ku murongo w'10. Yesu avyumvise arababwira ati, mubabariza iki uwo mugore? Ankoreye igikorwa ciza. Ku bakristo nta na kimwe bakwiye gutanga
canke ngo bakore kitari gihesha Imana icubahiro. Turatangazwa n'ibikorwa byinshi bihora bitunganywa n'abantu bakorera hamwe ibintu bisaba n'uburyo bwinshi, ariko mu nyuma ugasanga nta kintu kinini ivyo bikorwa byafashije ababigenewe, kubera ko atarukundo no gushimisha Imana vyarimwo. Birateye agahinda kumva abanyepolitike bamwe bamwe banyuruza imfashanyo zagenewe bantaho nikora, ariko iyo mfashanyo itanzwe mu rukundo no mu izina rya Yesu Kristo, Yesu wenyene avuga ati ico ni igikorwa ciza. Umurongo wa 11 haravuga ngo aboro muramana iminsi yose, ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose. Abizera Kristo bagomba kumuhesha icubahiro, bakwiye gukora byose mu izina ryiwe uwo munsi. Umurongo wa 12 n'uwa 13 niho havuga ngo igitumye asuka ya mavuta ku mubiri nukuntegurira guhambwa. Ndababwira ukuri, aho ubu butumwa bwiza buzovugirwa hose mu isi yose, n'icubu akoze kizovugwa kibicibutso ciwe. Ahimuhira kwa Simoni umunyamibembe habaye ahantu h'umuco n'ubucuti bw'inkoramutima, kuko kuri Kristo umwami wacu yaseruye ibitari bizwi. Ariko i Yerusalemu ho habaye ahantu h'ugwanko. Mw'iyinga rya nyuma ntiyigeze arara i Yerusalemu na rimwe, yaciye i Betaniya agumana n'abo bantu bamufitiye urukundo. Nk'uko Yesu yabivuze, inkuru y'iryo cupa ry'amavuta ryaramamaye ikwira isi yose, eka n'ubu nyene urumva yuko turiko turayivuga. Biraboneka yuko Mariya yarushije abigishwa ba Yesu gutahura agaciro k'urupfu rwari rurindiriye umwami. Nico catumye yumva ukwifatanya nawe muri urwo rupfu. Nshuti yanje, mbega wibaza ko bwabaye ubuhombe kumusuka kwayo mavuta? Ijambo ry'Imana riravuga yuko ku wa mbere w'iminsi indwi haje abandi bagore ku mva ya Yesu, baje gusiga amavuta ikiziga ciwe. Mbega boba bararose akaryo ko kubikora? Oya, ntivyakunze. Basanze Yesu yamaze kuzuka, ntiyarakiri mu mva. Uwo Mariya w'i Betaniya niwe gusa yarose iryo teka Yesu atarahambwa. Mwene data, natwe turakeneye kurumura icupa ryacu, icupa ry'amavuta mu izina rya Yesu. Abantu aho hanze ntibamuzi. Twiyubare rero mu byo dukora byose, turabe yuko ari bimuhesha icubahiro, ntiwihutire ibihesha icubahiro twebwe twenyene canke wewe nshuti yanje canke uwundi muntu. Ubu naho rero reka tube turagarukirije ngaha iyi nkuru y'ico gikorwa kiboneka nk'icumuco. Tuganire ku kindi gikorwa abasi ba Kristo baciye bakora kiboneka yuko ari ic'umwijima. Ni ca gikorwa Yuda yakora co kugurisha umwami Yesu. Iyi ni inkuru ibabaje. Turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 26 umurongo wa 14 tugeze ku wa 16. Haravuga ngo maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Isikaryota aja ku baherezi bakuru arababaza ati mwompera iki nkazomubaronkera? Bamugerera intete z'ifeza 30, aherako arondera uburyo bwo kumubaronkera. Ico gikorwa Yuda yakoze cabaye igikorwa c'umwiza, gitandukanye n'ico Mariya yakoze igikorwa c'umuco. Cari kirongowe na mpwemu w'Imana. Kugira ngo Yuda rero ahemukire uwo bagendanye amugurishe, yabonetse nabi cane. N'igikorwa ciwe cabaye igikorwa kigayitse cane,
umuntu ashobora gukora. N'abanyabwenge bo mu isi baranditse bagaya ubutacisubirako ishano Yuda yaseruye ryari mu mutima wiwe. Aherako arondera uburyo bwo kumubarongera. Uwo ni Yuda. Yesu bamufashe igihe yari asigaye wenyene. Abantu bose bari bagiye. Ariko Yuda yari yarindiriye umwanya nk'uwo. Ariko imbere ya byose, Yesu ntiyabuze umwanya wo kwicarana n'abigishwa biwe ngo abasezere. Turabe ingene basangiye ibya Pasika. Umurongo wa 17 kugeza ku wa 19 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo haravuga ngo, ku munsi w'intangamarara wo kurya imitsima itambiwe, abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati, ugomba ko tugutegurira hehe urira ibya Pasika? Arabishura ati, nimuje mu gisagara kwa Ntuze, mumubarire ko umwigisha agize ngo igihe ciwe kiregereje, agira asangirire ibya Pasika n'abigishwa biwe iwawe. Abigishwa bagira nk'uko Yesu yababariye, bategura ibya Pasika. Yesu rero hano agomba yinjirane n'abiwe, bicare mu cumba cyo hejuru, aho aca bamenyesha yuko muri bo hari umwe ahava mugurisha. Yari inkuru ibabaje yaragiye kumenyesha muri iryo joro. Kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22 dusoma ngo, bugorovye yicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Bariko bararya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwebwe agira ngo urishe. Barababara cane, batangura kumubaza umwe bati, ni jewe ga mwami? Umwe wese muri bo yariyumvamwo akantu kamwemeza yuko nawe nyene yoshobora guhemukira Kristo. Mbega hari aho wiyumvamwo akantu nkako? Canke woba wumva yuko naho vyogenda gute utoshobora kumuhemukira? Dukwiye kwama twisuzuma, tukagira umwete wo kumwegera, ntihagire na kimwe co dutandukanya nawe. Kuva ku murongo wa 23 kugeza ku wa 25 naho haravuga ngo, arabishura ati, uwo duhuje amaboko mu gukoza mu isahani niwe agira ngo urishe. Umwana w'umuntu agira agende uko vyanditswe kuri we, ariko uwo muntu agurisha umwana w'umuntu azobona ibara. Uwo muntu ivyomubereye vyiza iyaba atavutse. Yuda mugurisha aramubaza ati, ni jewe ga mwigisha? Nawe aturabivuze. Hano hariho ikintu duca tubona. Erega aho abandi babaza Yesu ku murongo wa 22 ngo, ni jewe ga mwami? Yuda wewe ntaco yari yavuze, ahubwo yari yaciye akubitira hanze gatoya, nk'uko vyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 13 umurongo wa 30 havuga ngo, nawe amaze kwakira intore aca asohoka ako kanya, kandi hari mw'ijoro. Mbega none hoba hari akamaro ko gusangira na Kristo koba karabaye ku bigishwa biwe? Gusangira ni ikintu gihambaye cyane mu mibano y'abantu, haba mu kwakirana, mu kwiginana mu minsi mikuru, canke mbere no mu gusezerana. Yesu n'abigishwa biwe barasangiye nk'uko bahora babigenza uko umwaka utashe. Mu bisanzwe ico gikorwa kigendana n'ijambo, kandi ibiharanguriwe ntivyibagirana namba. Muri uko gusangira rero, uko Yesu yifashe n'ivyo yavuze vyabahindukiriye iragi. Yaberetse urukundo rurengereje Imana itanga mu gusangira na Yuda yaragiye kumuhemukira, atako aramukebura ngo ntapfe rubi abariwe vyinanirira. Yaraberetse ko abavukana bakwiye gusangira ibifungurwa mu rukundo. Arababwira ko amaraso yiwe nayo azobaha guharirwa ivyaha, hanyuma bakazobana nawe mw'ijuru. Dukwiye guha agaciro urukundo rutuma duharirwa ivyaha, tugasangira ivyacu,
tugasangirira hamwe ku meza y'umwami n'abo dusangiye urugendo. Wibuke yuko Yesu yavuze ati, nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Mu cigwa kizokurikira tuzoshishikara kuraba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 26 umurongo wa 26 tubandanye kugeza kwa 29 ingene Yesu yaciye ubwo nyene atanguza ingaburo yera. Nahacu nshuti yanje kwemera kugendana na Yesu no kumukunda n'imitima yacu yose, nka wa mugore yamusuka kwa mavuta igiciro kinini kugira ngo amuheshe icubahiro. Naho abandi bariko baramwanka bamutuka barondera mbere kumwica. Nshuti yanje, n'uyu munsi harabanka Kristo, hari naboba bagomba kuzimanganya izina ryiwe, ariko umwizeye abahisemo neza. Nico gituma nagomba dufatanye nawe gusenga mugenzi, kugira ngo tube muri abo bamwizeye, dukora igikorwa kimuhesha icubahiro. Mana Data wa twese uri mwijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uwo yitanze kugira ngo ibyaha by'abari mw'isi bihanagugwe, ndagukengurukiye kuri iyi nyigisho duhejeje kuronka. Ndakwinginze kugira ngo uduhe kuba maso, kugira ngo dukore ibyo tuma izina ryawe rihabwa icubahiro. Uduhe kuba nka wa mugore yakoresha amavuta yiwe igiciro kinini kugira ngo agutegurire guhambwa. Ndakwinginze uturinde kuba nka Yuda n'abandi bahemukira izina ryawe. Uduhe kuba muri abo bazoragwa ubugingo budashira, bakora ibyo tuma izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikiganiro cacu cyo kuri uno munsi tubigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.